woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge? kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane c'13. Kuri uwo munsi Yesu asohoka ava mu nzu, yicara ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato, yicaramwo. Ishengero ryose rihagarara imusozi. Ababwira vyinshi mu migani, aravuga ati: umubivyi yasohoye imbuto, akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza, zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise, ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza, zihunda impeke, zimwe 100, izindi 60, izindi 30, bityo bityo. Uri n'amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera, baramubaza bati: mbega ihigutera kubigishiriza mu migani n'igiki? Arabishura ati: mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mw'ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko uwufise azohabwa bikamucagatira, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yari asanzwe afise. Igituma ndababwirira mu migani, nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva, badatahura. Kandi ivyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko, ngo kumva muzokumva, ariko ntimuzoruha mubitahura. Kuraba muzoraba, ariko ntimuzoruha muvyihweza. Kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari ibihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima, ngo bahindukire ndabakize. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi banyoterewe kubona ivyo mubona, ntibabibona, no kumva ivyo mwumva, ntibavyumva. Nuko mweho nimutahura umugani w'umubivyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, wamubaraza, agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo, agaca ryakirana umunezero, ariko ntagira imizi muri we, ahagarara umwanya muto, iyo yadutsweko n'amarushwa abona akadendereza azira iryo jambo, bica bimutsitaza. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwaririko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo, ntiyama imbuto. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo, akaritahura, uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo bityo. Abacira uwundi mugana ati: ubwami bwo mw'ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu murima wiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abibugwamfu mu buro hagati, arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, ugwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati: mbega mutunga, ntiwabivye imbuto nziza mu murima wawe? None ugwamfu rwavuye hehe? Nawe ati: n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati:
none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Ati, oyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane byose gushitsa mwigenya. Maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti, mubanze mutororokanye urwamfu, murutekere imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Abacira uwundi mugani ati, ubwami bwo mw'ijuru busa n'akabuto ku giti, umuntu yakiriye akagatera mu murima wiwe. Kandi ni kanzinya hanyuma y'imbuto zose, ariko iyo gakuze kaba kanini kakaruta ibirimwa byose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco. abacira uwundi mugani ati, ubwami bwo mw'ijuru busa n'umwambiro, umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu, gushitsa aho iri bututumbire yose. ibyo byose Yesu yabibwiye ishengero mu migani, ntaco yababwiye atabaciriye umugani. Nico catumye ibyo umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka ngo, nzoteranura akanwa kanje nj'imigani, nzovuga ivyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. maze asezera ishengero yinjira mu nzu. Abigishwa biwe baza kuri we bati, dusobanurira umugani w'urwamfu rwo mu murima. nawe arabishura ati, uwubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, imirima n'isi. Imbuto nziza nibo bana b'ubwami, urwamfu n'abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa mugarariji, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko urwamfu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe, nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira, babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Unabagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Uwuri n'amatwi niyumve. Ubwami bwo mw'ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mw'itongo. Umuntu yazubutse ko arazihisha, aragenda, umunezero umutera gushora ibyo afise byose, agura iryo tongo. Kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'umudandaza arondera utubuye tw'igiciro twiza. Abonye akabuye kamwe k'igiciro kinini, aragenda, ashora ibyo afise byose, arakagura. Kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga, rukoranya ifi z'ubwoko bwose. Bwuzuye, barukwegera imusozi, baricara barobanurira inziza mu giseke, imbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza, barobanure ababi mu bagororotsi, babaterere mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Mbega ivyo murabitahuye byose? Baramwishura bati, Ego. nawe arababwira ati, nico gituma umuhinga w'ivyanditswe wese, amaze guhinduka umwigishwa w'ivy'ubwami bwo mw'ijuru, asananye n'uruga asokorora mu vyo atunze ibintu bisha n'ivya kera. Yesu amaze guca iyo migani avayo, aja mu ntara y'iwabo, yigishiriza mu rusengero rw'Abayuda, bituma batangara bati, ubu bwenge n'ivyo bitangaza, mbega uyu yabikuye hehe? Mbega si wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, kandi abavukana nawe si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki biwe ntibari iwacu bose? None ivyo vyose yabikuye hehe? ivyiwe birabatsitaza. Yesu arababwira ati, umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo. kandi nta bitangaza vyinshi yakoreye kubwo kutizera kwabo. Matayo ikigabane c'14. Muri ico gihe umwami Herode yumva inkuru za Yesu, abwira abagendanyi biwe ati, uwo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye, nico gituma ivyo bitangaza bikorera muri we. Kuko Herode yari yarafashe Yohana, akamuboha, akamushira mu ibohero ku bwa Herodiya muka Filipo mwene se. Kuko Yohana yari yarabwiye Herode ati, nikizira kumurongoye. Yagomba kumwica, ariko atinya abantu,
kuko bamwiyumvira ko ari umuntu avugishwa n'Imana. Umunsi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herode ushitse, umukobwa wa Herodiya atambira hagati ya bose, anezereza Herode. Nico cyatumye amwemerera amurahiye ko amuha ico yomusaba cose. Nawe amaze koshwa na nyina aramusaba ati, mpera ngaha kumubeho umutwe wa Yohana Umubatizi. buno umwami arijigwa, ariko ku bwa Zandahiro no ku bw'abasangira nawe abwiriza ko bawumuha. Atuma mw'ibohero ngo bace izosi Yohana. Bazana umutwe ku kibehe, bawuha wa mwigeme, awushira nyina. Abigishwa biwe baraza, bajana ikiziga, baragihamba, maze baja kubikira Yesu. Yesu avyumvise arahava agenda mu bwato, aja ahantu h'agahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise, riva mu bisagara, rimukurikira rijanye inkokoro. Avuye mu bwato, abona ishengero ryinshi, rimutera akagongwe, abakiriza abagwaye. Bugorovye, abigishwa baramwegera bati, mbega hano hantu ko ari mu gahinga, kandi bukaba buriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwironderera y'ibyo kurya. Yesu arababwira ati, ntibarinda kugenda, nimuba ari mwebwe mubagaburira. Baramwishura bati, ntavyo dufise hano atari udutsima 5 n'udufi 2. nawe ati, nimubinzanire hano. Abwira abantu kwicara hasi ku vyatsi, yakira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza, araba mw'ijuru, arabihezagira, amanyagura ya mitsima, ayiha abigishwa bagaburira ishengero. Bararya bose barahaga, begeranya utumanya gutwi imisigazwa twuzura ibiseke 12, kandi abariye bari abagabo nk'ibihumbi 5, ukuyemwo abagore n'abana. Uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato babe barajabuka hakurya, nawe abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye yari wenyene gusa. Ubwato bushitse hagati mu kiyaga, bari batamijwe n'imipfunda, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Buri mu guca aza aho bari, agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, basimbwa n'umutima bati, n'igihume. Bahindishwa agashitsi n'ubwoba. Uwo mwanya Yesu arababwira ati, humura, ni jewe, nimureke gutinya. Petero aramwishura ati, mushingana asangwa ari wewe, barira nzahuri ku mazi. Nawe ati, ingo. Petero yururuka mu bwato, agendesha amaguru ku mazi ngo aje aho Yesu ari. Abonye igihuhuta aratinya, atanguye kuroka aratakamba ati, abara mugenzi. Buno Yesu agorora ukuboko, aramucakira, aramubwira ati, yewe ukwizera guke, ni igiki cagukekeranishije? Buriye mu bwato, umuyaga uraca. Abari mu bwato baramupfukamira bati, nukuri uri umwana w'Imana. Bamaze kujabuka hakurya, bafata imusozi mu ntara y'i Genesareti. Abantu baho hantu baramumenya, batumatumanako muri ico gihugu cyose, bamuzanira abagwaye bose, baramwinginga ngo bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa. Ababukoze ko bose barakira. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.